Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuhanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije mbahaye ikaze jewe Janvier Manirambona muri kino kiganiro cacu cuno munsi gisanzwe gifise intumbero yo kuganira canke gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara mu biganiro birenganye muri no minsi ya vuba twari tumaze imisi tubashikiriza kubijanye n'indwara zitandukanye zisanzwe zibangamira canke zisinzikaza umushishito canke estomac. Ubu rero twaguma turabire hamwe mbega none urwaye estomac bambwiye ko arwaye yagiye yipimishije vyamenyekanye ko arwaye estomac kandi estomac nayo si indwara umuntu arwara ngo uyu munsi arafasha umuti hanyuma ejo acakira ubwo nyene bice bihera burundu bivana n'ubwoko bwa estomac agwaye bikavana n'urugero iyo ndwara igezeko muri we. Mbega none uyu muntu yokora gute yokwifata gute yofungura ibihe yonwa ibihe niyihe nyifato yogira nibihe vyokora nibihe yokwirinda canke yokwiyubara kugira ngo ashishikare kworoherwa. Mu kiganiro cacu cuno munsi twagomba turabe rero inimero ya mbere mu nimero indwi zigizwe n'ibintu tuzorabira hamwe umurwayi wa estomac yogira nte yokora canke yokwirinda kugira ngo bishishikare gutuma yoroherwa no kumererwa neza muri ivyo bihe vy'uburwayi bwiwe bwo kuba arwaye estomac. Inimero ya mbere rero canke se ikintu ca mbere kivuga ngo guhitamwo neza imfungurwa. Guhitamwo neza imfungurwa tugomba kuvugamwo ivyo umuntu afungura, tugomba kuvugamwo n'ivyo umuntu anwa. Munyemere tuvuge rero ngo guhitamwo neza ivyo umuntu yihereza. Aha naho rero duca turabira hamwe novuga ngo imigwi ibiri, umugwi w'ivyo umuntu yokwiyubara canke yokwirinda hamwe n'ivyo umuntu yoshobora kugira nte novuga ngo guharanira canke se gufungura kwihereza kunywa hanyuma ntibigire ikibazo bimutera aho bagashishikara kumererwa neza. Muri bino bintu rero umuntu akwiye kwirinda canke kwiyubara, umuntu yomenya yuko ikintu cose afunguye iyo agifunguye gica kimugwa nabi umurwayi wa estomac ico kintu biba bivuze ngo estomac imubwiye ngo ico kintu kirambangamira kirampohotera kirangirira nabi ntuzosubire kukimpereza. Ikintu cose umurwayi wa estomac afunguye canke ayanyoye hanyuma nyuma yo kucihereza kica kimugwa nabi akumva araribwa akumva imisonga akumva nyene ntibimeze neza vyahuraguye, ico kintu ni ikimenyetso cerekana yuko umushishito wagize nti ico kintu wa chance. Ikindi kintu ca kabiri mu vyo umuntu yogira ne yokwiyubara, umuntu ngo yokwiyubara gufungura ivyamwa vyose biri mu mugwi w'imicungwe kiretse ngo indimu. No kuvuga hariho imicungwe hariho mandarena hariho indimu nimba mvyibuka neza ahubwo burya na pamplemousse nayo nyene iri mu migwi cyangwa se mu mugwi w'ivyamwa novuga ngo vy'imicungwe. Rero iyi micungwe izi pamplemousse izi mandarena umurwayi wa estomac yovyihoza yovyirinda yovyiyubara kiretse indimu. Indimu burya ngo nahirura kiretse umuntu ariye nyinshi burya ngo indimu zirafise ingene zigeze hariya muri estomac zihindukira zikagirane zigakreya novuga ngo acide ishobora kugirane ishobora gufasha ku murwayi wa estomac. Rero burya ngo indimu simbi naho iyo umuntu ariye nyinshi naho bishobora guca bituma yumva umengo bimuvyuriye estomac akumva atangwe gusevagura, ariko mugabo indimu burya ngo kuyihereza ngo ku rugero rwiza ngo nta kibazo. Hanyuma ikindi naco nico ku murwayi wa estomac ngo yokwirinda yokwiyubara gufungura itomati. Murazi ko hari abantu barya itomati mbisi na burya butetetete bwose bakajaniranya kuraza itomati biragoye kugira ngo uropore urye ibindi intete zazo waziretse. Rero itomati ni kimwe mu bintu
umurwayi wa estoma yokwiyubara yokwirinda gufungura kugira ngo n'amashu umurwayi wa estoma nizera ko hari abantu none basanzwe babizi yuko bishika ugasanga estoma yabo irankana n'amashu rero amashu hamwe na poivre burya ngo na poivre nayo nyene ku murwayi wa estoma burya ngo sinziza ariko ibi byose murumva twavuze yuko ikintu cyose umuntu afunguye kikamugwa nabi kiba kimwese yuko umushishito wiwe utagikeneye ushobora guhura n'umuntu agwaye estoma mugaka kubwira yuko wewe nahagwaye estoma iki canke ikindi muri bituruko turavuga iyo gifungo yatangorane kimutera ni kuvuga yuko ubwoko bwa estoma gwaye atari ubwoko novuga ngo bwankana n'ico kintu kumbure wewe afungura ntikimugwe nabi kandi bisanzwe bizwi yuko gishobora kumugwa nabi ikindi naco ngo nibijanye n'ibirungo vyinshi ya misose kubasanzwe bayironka cyangwa se kubabaye mu buzima usanga byoroshe kumbure kuronka ibyo bafungura birimwo ibirungo vyinshi burya ngo si vyiza ko umurwayi wa estoma ajya ibirimwo ibirungo vyinshi navyo nyene ni bibi hanyuma ikindi naco ngo ni vinaigre burya rero ngo vinaigre nayo nyene ku muntu agwaye estoma yogirante yoyirinda yoyiyubara yoyica kure hanyuma ikindi naco nayo nyene gango kibonekana ko ari kibi ni ibinure vyo mu mahinguriro ibintu birimo ibinure kandi izo mfungurwa ugasanga ni imfungurwa zo mu mahinguriro nivyo navyo nyene umurwayi wa estoma yogirante yovyirinda bakunzi b'ikiganiro yaga muganga nizera ko muriko murakuramwo ibintu bitari bike nimba uzi ko ufise ikibazo ca estoma nibaza kuri kurumva ibitari bike wo kwiyubara wo kwirinda woca kure kumbure kugira ngo ntibihave bigirante bigusinzikariza estoma umushishito bikubabaza muri estoma hanyuma kuri bya bindi by'ibinyobwa navyo hari ibinyobwa umuntu agwaye estoma yokwiyubara burya ngo ni ibinyobwa byose birimwo gaz ibinyobwa byose umuntu arumuye bivuga ngo pfuku binuvuga ngo bipfuha bijya byose urumuye ukumva kirapfuha cyangwa se no gupfuha yego no gupfuha ico ngo umurwayi wa estoma yocihoza ivyo navyo ni vyinshi hariho amafanta yo mu budaje ameneka hariho za Coca-Cola yo mu budaje bumeneka Coca yo mu biplastike za Marte za Fursana za Energy nibindi vyinshi ntava ngira ngo za hariho ibinyobwa vyinshi bimwe mbere ntabona ino mugana hoze mbona iyo nahoze muri Zambia za Tango Pina barabize abakumbura abagira ababidandaza n'izindi kumbure ikintu cyose cyo upfunduruye kigira ntigipfuha ico kintu gifise amagaze ugwaye estoma wocihoza burya ikindi kintu umuntu agwaye estoma yokwihoza yokwirengagiza atoza arapfa gufungura ni shokola burya na shokola nayo nyene ngo sinziza ku muntu agwaye estoma vyinshi muri ibi canke bimwe muri ibi usanga ububi bwavyo bimwe ari uko kumbure bizana novuga ngo irritation muri estoma indani bikamera nk'ibimubaba indani ibindi navyo ugasanga ni ibintu biteba kuba digere ni ibintu umuntu abifunguye biteba guhoka ugasanga umengo binovuga ngo bicimera nk'ibumba bikihoma hariya muri estoma bikayiruhisha irikiragirane irikirabisya munyemerere mvuge guki kerekene burya ngo umuntu agwaye estoma yokwihoza ngo ni icayi canke ikawa bishushe icayi gishushe canke ikawa urabona ko hariho abantu bagira amakafe hanyuma bagashira mu mazi ashushe navyo nyene burya ngo muri estoma gusa vyiza birashobora gutuma umurwayi wa estoma atoroherwa hanyuma twaguma turangiza turabira hamwe rero mbega none imfungurwa zibereye ku murwayi wa estoma rero zoca zibizihe ubwa mbere bwo nuko twavuze yuko ngo ikintu cyose umuntu agwaye estoma afunguye kica kimugwa nabi kica kimubabaza kica kimumerera nabi ico akwiye kucihoza muri ico gihe rero iruhande yico hacaba rero rivuga ngo ikintu cyose umuntu arwaye estoma afungura kikamworohereza kikorohereza umushishito ntikiwubabaze uyo muntu aremerewe kukirya kubera yuko igihe cyose akiriye nta ngorane kandi kiba digere n'ingoga
kirorombo umushishito uroroherwa kugira nte novuga ngo kubisya ibintu nyene nk'ivyo no kuvuga ikintu cyose umuntu afunguye digestion yoroha no kuvuga bihoka neza kandi ku mwanya mwiza no kuvuga ico kintu nta ngorane uko coba kiri kose estomac yawe parvena kugira nte kugisya hanyuma kigahoka atangorane kiguteye urumva nyene ego ni sawa. Ahari naho umuntu ngo ibindi bintu umuntu yoshobora gufungura atangorane nuko umuntu ashobora gufungura inyama ngo ntangorane kandi umuntu ashobora gufungura amagi n'amagi nayo nyine ntangorane. Umuntu ashobora gufungura ngo imbogaboga turazi hari ubwoko bwinshi irengarenga umusoma amakubi kumbure ngira ngo hariho n'izindi nyinshi kumbure nto havangira ngo norego kumenya amazina yazo mugabo imboga z'amababi izo ni sawa ngo hamwe n'ivyamwa. Hanyuma ivyo vyamwa vyose ngo ukuyemo vya bindi twavugaho haruguru no kuvuga ya micungwe za mandarena na ya mapamplemousse ivyo ubikuyemo ibindi vyamwa no kuvuga ni sawa urashobora kubifungura kumbure atakibazo. Ni hano rero tugomba tugarukirize ikiganiro cacu cuno munsi yaga muganga turabiye hamwe ni ibiki umuntu yokwirinda iyagwaye estomac ntabifungure mbega ni ibihe rero yofungura atangorane akumva yuko atamakenga atanubwoba atanuruhagarara afise yuko bihava bimukwegera akarambaraye akaryoshe ntigahora mwitama kuvuga menshi siko kuyamara. Tuzobandanya mu kiganiro yaga muganga c'ubukurikira turabire hamwe rero ikintu gira kabiri cyo korohereza umurwayi wa estomac kushikige tuzorangiza ibintu indwi vyose umurwayi wa estomac akwiye kumenya yuko bishobora kumworohereza hamwe yoba avyitwayemo neza nahagwa estomac bishobora gutuma yoroherwa akabaho neza. Jewe Janvier Manirambona narindemejeje kino kiganiro ndabikebanuye namwe abipfuza kumva no gukurikira inyigisho ntungamagara muhawe ikaze kwiyabonesha nimba muri bashasha mufyonde kuri sabone cyangwa subscribe hanyuma muzoze muraronka ubutumwa bubamenyesha yuko twashize ku kiganiro ndabikebanuye rero naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga.